Bakunzi ba bishasha amahoro neza cyane. Nizere ko mumeze neza. Nizere ko mu bigenda uko muvyifuza byose, nizere ko mumerewe neza, nizere ko byose bigenda uko mubishaka. Nizere ko mubandanya mucukura ubutare bwa P network. Nizere yuko ata kintu na kimwe kiyo kirabacira mu bintu bigenda uko muvyifuza. Uno munsi nje kubabwira bishasha byo kuri P network. Mu byukuri byatewe n'akantu kambayeko katumye nja gukora aya masanamu. Ntarinzi ndarandira, ngomba kubabwira yuko hari abantu bibaza yuko P itaraja ku isoko ngo bararindiriye open mainnet. Bakubwira ngo open network niyo yabaye, ngo ntiharaba open mainnet. Je rero nari muri WhatsApp group y'abantu bameze gucyonye, abantu n'utwara iyo group babwira yuko ngo reka ngende buhoro buhoro ndababwira. Hari group ya WhatsApp narimo barayinkuyemo ko nababwiye njewe sinzokwemera ko muvuga amakosa numva nabona abantu badakunda ko umuntu abahaririza mu kuvyoroshya reka tugukuremo urantimuramo nta kibazo vraiment. Iyo group rero ikintu cyaba sikindi nabantu gushikisa barindiriye yuko ngo pija ku isoko. Je nabwine P niraja ku isoko kandi no kwereka ibeyi yayo nuko aguma hindagurika amabeyi. Ubu sino kubwira ibeyi ko umwanya ejo amasana azosohoka ibeyi ishobora kuba yahindutse kuko ibintu by'amafaranga adakogwa ko bigira gutya biraduga bikamanuka biguma bihindagurika. Si ikintu rero ushobora kuvuga ngo ndaguha ibeyi no munsi ibeyi irahinduka. Mukeneye kwimenya, murafise internet, murafise ubuhinga ngurukana bumenyi. Umuntu wese ashatse arashobora kwandika ati c'est quoi le prix de P network, baca bakubwira n'amafaranga menshi cyane n'amahera wakoresheje telefone yawe na internet atakindi kintu na kimwe wakoze. Ku batazi P network cyarico murashobora kuraba ni masanamu nje narakoze, ariko tujanye n'abaja babizi ntihagire umuntu azoguhenda ngo ntiraje ku isoko. Iri ku isoko, hari icyo bita abavunjayi mu Kirundi, hari ama exchange menshi kuri net arenga 5 ushobora gutanga amapi yawe bakaguha amahera. Je rero sinumva abantu bavuga ngo P ntiraje ku isoko. None ushaka ije ku isoko gute? Nimba ushobora kwidanaza no munsi byaragiye ku isoko, uko kuntu ushaka kuja ku isoko ni gute? Ikindi naco ushaka kubabwira nuko ibintu byose biba ari uko babiteguye. Ntagire ikintu umuntu ashobora kubahenda. Ndabasavye